Church Ministries. Proclaim, portray, and point. umunezero kandi gusubira kubana namwe no gusangira urukurikirane rw'aya mazaburi no musi turi kuri zaburi ya 77 ndizera yuko tugisangira namwe n'urugendo rw'igitabo cya gatatu c'abazaburi gihera kuri zaburi ya 73 gushika kuri zaburi ya 89 nyuma y'akaro karimbo cusomera hamwe izaburi yose ya 77. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes ndatakambira imana n'ijwi ryanje nayo irantagugura umunsi w'umwaro wanje narondeye umwami imana ubwoko kwanje mw'ijoro kwararamvuwe ntikwatenzura umutima wanje wanka kwirurwa nibuka imana ngahagarika umutima ndiganyira umutima wanje ugacika intege ufata ibigohe vy'amaso yanje kugira simpumirize mpagaritse umutima bituma ntashobora kuvuga niyumvira iminsi ya kera imyaka y'ibihe vya kera nibuka indirimbo yanje yo mw'ijoro nkibaza mu mutima umutima wanje ukaronderana umwete uti mbega umwami azoduca tube ruhebwa ntazosubira kuduhangaza ukundi mbega imbabazi ziwe zagiriye ko rwose ruhebwa isezerano ryiwe ryaherengeteye gushitsa ibihe vyose mbega imana yibagiye ineza ishavu ryayo ritumye yugana imbabazi zayo maze ndavuga nti ivyo ni indwara iri muri jewe mbega ko niyumviriye ko kubwo kw'iburyo kwisumba vyose guhinduka nzovuga ibikorwa vy'uhoraho ko nzokwibuka ibitangaza vyawe vya kera nzokwiyumvira ivyo wakoze vyose shira umutima kubikomeye wakoze mana inzira yawe irahera ninde mana ihambaye ihwanye n'imana rurema ni wowe mana ikora ibitangaza wamenyekanishije inkomezi zawe mu mahanga wacunguje abantu bawe ukuboko kwawe nibo ruvyaro rwa Yakobo na Yosefu mana amazi yarakubonye aratinya ikuzimu hahinda agashitsi ibicu bisuka amazi ijuru rirahinda imiravyo yawe igenda irashwiragira imituragaro y'inkuba yawe yari mu gashururu imiravyo ibonesha mw'isi isi hinda agashitsi iratigita inzira zawe zari mu kiyaga inzira zawe zari mu mazi menshi ibirenge vyawe ntivyasubiye kuboneka aho vyaciye warongoje ukuboko kwa Mose na Aroni abantu bawe ngubushu mbega izaburi iryoshe mu kanya tugaruka tuyirabire donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. tugiye kumara akanya turaraba amazaburi asaba kunagurwa n'Imana asaba kanguro izaburi ya 77 mu nyuma tuzogenda kuri zaburi ya 80 izaburi ryoshe gose iri mu isengesho rirondera Imana kubwo kunagurwa no gusubira kandi kugirwa musha iyi zaburi ni ukwinginga k'umuntu atangura yisabira mu nyuma gatangura gusabira ubwoko bwose ni umutima w'umuntu uriko urarondera kunagurwa n'Imana ariko kandi ukarondera no kunagurwa k'ubwoko bwose ni kenshi usanga inagurwa ryacu turirondera nk'ikintu c'umwihariko twebwe gatwe kacu ni vyiza ariko ni vyiza yuko muri uwo mutwaro nyene twagura umwitwariko wo kubona igikorwa gishasha c'Imana atari mu buzima bwacu twenyene ariko no mw'ishengero ryose izaburi itangura uyu muntu yirabisha ko igisengesho asaba ko Imana imunagura ariko mu nyuma rero agahava amara umwanya munini ariko aravuga yuko Imana yogenderera ubwoko bwose turasanga kandi ko hariho n'imigenderanire y'ishengero riri mu mwitiro ryo mu buryo bw'imwemu y'ishengero riri mu gusubira inyuma y'ishengero riri mu buzima atari bwiza bw'imwemu ibi birakora no ku buzima bw'umuntu umwe wese bwite ciwe naho bose ubuzima bwabo ngo buse nuko gusubira inyuma kwa bose ariko habaho inkurikizi ziserura mu buzima bwacu umwe wese kubera muri rusange aho tubaye aho dusengera ubwoko bwacu bwasubiye inyuma niyo mpamvu rero mu gusenga twisabira twongera tugasabira n'inaguka ishengero erega uyu muntu mugabo uyu mutwaro tubona afise si umutwaro woroshe
bivuga yuko ahagarika umutima n'umuntu atabifata ibisanzwe, acitse intege kandi yumva umutima wiwe urira ngo ukanka kwirurwa, aratakamba. Amajambo akoreshwa hano n'amajambo akomeye, n'amajambo yo kudafata ibisanzwe, gusubira inyuma kwacu, n'amajambo yo kudafata ibisanzwe bona mwemu yari atagikora mu bushobozi mu buzima bwacu, n'amajambo yo kudafata ibisanzwe yuko tutacumva ubwiza bw'Imana. Akoresha amajambo aremereye ngo yararize aranka kwirurwa, yagize umubabaro udasanzwe kandi awugira arondera Imana. Ku munsi w'umubabaro wanje narondeye umwami Imana. Ibi vyose ntarira ngo yihebe hanyuma yiyugarane. Muri uwo mubabaro arataka, arahamagara, muri uwo mubabaro ararondera. Ariko kandi biraryoshe kumenya ko tutarondera twenyene. Uhoraho niwe bari kurarema muri twebwe uwo mubabaro, niwe bari kurarema muri twebwe gutanyugwa. Uhoraho niwe atuma turondera. Umurongo wa kane uvuga ngo ufata ibigohe vy'amaso yanje kugira ngo simpumirize. Ega atari wafashe ibigohe vy'amaso yacu twohera muri uwo mubabaro gushikaho Imana tuyitera umugongo burundu. Ariko uku guhagarika umutima dufise, uku kumva tubabaye, ni Imana ibirema muri twebwe ngo niyifate ibigohe vyacu kugira ngo nituhumirize, kugira ngo tugume dutaka, kugira ngo tugume duhamagara. Uyu muntu rero iyo ariko arishuza Imana ibihe vyo kugendererwa n'Imana, arondera Imana, arondera kunagurwa n'Imana kuko ubwa mbere na mbere yigeze kuyimenya. Ubu gatandatu avuga ngo niyumvire iminsi ya kera, imyaka y'ibihe vya kera, ngo nibuka ngo indirimbo yanje yo mwijoro, nkibaza mu mutima, umutima wanje ukaronderana umwete, ngo yibuka ibihe vyo kumenya Imana yabayemo. Biragoye kurondera kunagurwa n'Imana. Ubwa mbere cagirwa cambere gikomeye c'inagurwa ry'umutima kikugwa na mwemu yera, ahaza muri twebwe akatuvyara ubwa kabiri, agakangura impwemu zacu, akamenagura imitima yacu bwa mbere, akayorosha. Ezekiel 36:26 ngo nzoguhereza umutima musha woroshe nk'inyama, ndawukure nk'umutima ukomana nk'ibuye, nzoguhereza impwemu nsha. Ezekiel 36:25 ngo azotwuhagira mu mitima yacu, atwoza ubwabitanya kose. Mbega kino gikorwa ca mwemu yera ca mbere co kunagurwa, co kugirwa umwana w'Imana, co kuvyagwa bwa kabiri, nico gishiraho ritme idasanzwe ku buryo iyo umanutse, iyo uri kurasubira inyuma wibuka vya bihe vya mbere Uhoraho yakugenderera, aguhereza ubuzima bushasha. Ariko kandi ntabikora gusa rimwe, naho ico gikorwa co kuvuga bwa kabiri kiba rimwe, ariko ubwo buzima bushasha buvuze muri twebwe mwemu yarabunagura kenshi. Ivyo bihe rero vyaho Uhoraho yagiye aza akintensifia igikorwa ciwe, agakomeza kose, akakselera igikorwa ciwe co kuduheza ubugingo bwiwe, co kudusangiza ukwera kwe, co kudusangiza ubushobozi bwiwe. Ivyo bihe bitandukanye vyo kugenderera kudasanzwe n'Imana nivyo bituma igihe tugabanukiwe twumva tutovyihanganira, kuko turazi aho twigeze kuba, turazi ko twigeze kumenya Imana, turazi ko twigeze vy'ukuri kugendana nayo mu bushobozi, turazi ko twigeze gukorera mu ngabire mwemu yarakisera mu buryo budasanzwe, turazi ko twigeze kuba abantu banesha icaha kandi babona ukwera kw'Imana mu buzima bwacu, turazi ko twigeze kuba abantu bahimbaza mu mutima udasanzwe twidegemvye mu bwiza bwayo, turazi ko twigeze kuba abantu bayikundisha imitima yacu yose, turazi ko twigeze kuba abantu bari mu bwiza bwayo. Ibi vyose bituma ivyo bihe bitakaye tubironderana umwete, kandi n'uhoraho akadufasha ngo ntituvyihanganire, amaso yacu ntahunitse, tugume tubirondera. Umurongo w'indwi gushaka umurongo w'icenda bitwereka ingene hageze igihe uyu muntu yumva umenga Uhoraho ari kure yiwe rwose, umenga yamuhevye, umenga ryasezerano ryashigwaho n'urupfu rwa Yesu Kristo umenga ntaco rikimaze, umenga aho ryaravuyeho, umenga Kristo ntakiri mu mutima wawe. Aho ugeze ahantu kure, iyo utanguye gukekeranya nimba Yesu Kristo akiri muri wewe, nimba vy'ukuri amaraso yagikweza, nimba vy'ukuri ukimaditswe kuri we, ugatangura kubikekeranya, vy'ukuri Satani ariko adusubiza inyuma. Ariko umurongo w'icumi ngo acarigarura ati iyi ni indwara suku vyari bikwiye kumera. Umurongo w'icumi marka transition idasanzwe kuva kuri 11 gushika ku mpera, acatangura kurisubizamwo intege mu kurimbura ibikorwa vy'agakiza. Turaza gutandukanya, hari ibihe vy'impemu vyo kunagurwa n'Imana bihera igihe tuvuka ubwa kabiri. Ivyo bihe vyo kunaguka iyo tubirimbuyeko bituma dusaba ko Imana idukomorera ibihe bishaje kugenderwa n'Imana. Ariko kandi ikitunagura gusumba ivyo vyose ni kwibuka igikorwa cabereye ku musaraba, ni kwibuka umugambi w'agakiza. Ibica bihera ku murongo wa 11 gushika ku mpera. Ariko ku murongo wa 10 rero yariko ariyamamura iyo ndwara, uko gusubira inyuma kumushikana ahantu akekeranya ku rukundo rw'Imana, ku mbabazi zayo, akekeranya ku buntu bwayo, ko biri kumwe nawe. Vy'ukuri iyo ni ingwara ikomeye. Aca rero yiba
gusambura agatangura kurimbura kuri ku nkuru y'agakiza. 11 rero gushika ku mpera uyu mwanditsi kubera rero umuyahudi wewe arimbura igihe ca exode, igihe bakugwa mu buje bwa Egiputa, arimbura igihe wa mwagazi w'intama w'Imana watangwa wa Pasika, arimbura igihe ibikorwa vy'ubushobozi vyabarenganisha mu kiyaga gitukura ku buryo isezerano rishasha bigereranya no guca ngo mu mubatizo. Niko Pawulo avuga bigereranya mu gitabo c'Abikorino ko babatizanywe na Mose. Atangura kurimbura ku nkuru yo gucungurwa. Iyo twasubiye inyuma, iyo vyanse, ikintu kitunagura, ikintu dusubizamwe intege, nigihe mwemwe yadushoboje gusubira kwiyumvira ku musaraba, kwiyumvira ku nkuru yo gucungurwa, ku nkuru y'agakiza, gusubira kandi kwiyumvira ku gikorwa cabereye ku musaraba, gusubira kandi kwiyumvira ku buntu, ku mbabazi, ku bushobozi vyaserutse ku musaraba. Ibi rero bireba muri twebwe umutima mushasha wo gusubira kandi kurumbira Imana no gusubira kandi kuyitega mu buryo budasanzwe. Ndabifurije kugendererwa n'Imana kandi no kunagurwa n'Imana. Ntimutinye mwabusho butomwe bwose mu ijuru muhimbara kubaho ubwami, aho tuzosubira kandi kubonana, tuzosubira kandi kurimbura kuri Zaburi yo kunagurwa, Zaburi ya 80. Mais tel que je suis, tu